N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi mubandanya kugenda mudukurikira amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane ku mugabane w'abanyamerika ku mugabane w'abanyaburaya mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe bukoresha ururimi rw'icongereza canke ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone muraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru rero azindukiye ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bibandanya kuba bibi cane mu mutekano abasirikari babandanya kurasigwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo abanyagihugu nabo babandanya kwidogera umukuru w'igihugu Neva Varisito Ndayishimiye ko yoba ariko aricira amahera gusa ntarave ibiriko biraba ku benegihugu ibiriko birashikira abana b'u Burundi ariko arafata ingingo yo kurungika abasirikari muri Kongo kugira we abandanye yicira amahera twarabibagiye tubibashikiriza ibanga rikomeye cane ryinyegeje inyuma y'ukurungika abasirikare muri Kongo ku mukuru w'igihugu c'u Burundi mbere na Prime Niyongabo ko bafise amahera baronka kuri buri musirikare barungitse ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abandi basirikare rero nabo baraye babandanyije kurasigwa ngaho muri ico gihugu ca Kongo barashwe n'umuhari M23 byaraciye biboneka ko M23 ibarusha imbaraga ibarusha inguvu kuri ubu ngubu bivugwa ko umuji wa Goma yahejeje kuwugota wose abasirikari barimwo haba ab'abarundi kuri ubu ngubu n'abakongomani FARDC SADC Wazalendo FDLR ntago bafise ubwinyagamburiro kuko ahantu ho gucikira hasigaye ni mu kiyaga ca Kivu ahazungurutswe n'amazi gusa niho hantu hasigaye kugira ngo abo bagwanyi canke izo nyeshamba za M23 zifate Goma yose. Igisirikare c'u Burundi FARDC na SADC na Wazalendo na FDLR gahantu ho gucikira canke gusohoka muri ico gisagara ca Goma ni ukwifashisha ikiyaga ca Kivu bakava muri uwo muji bagakerekeza muri Kivu y'ubumanuko muri za Bukavu ngo bitari ivyo nta kintu na kimwe bashobora kuza kongera gufata umusozi ngo bifashishaga mu kugwanya no kurasa kuri M23 umusozi wa muremure nawo M23 yaciye iwubanyaga yarawufashe yishe abasirikari benshi ba FARDC SADC abarundi Wazalendo na FDLR haba bamwe mu bakomakomeye cane nabo baragiye bamenyekana ko bariko baragwa kuri ubwo rugamba. Naho indi nkuru tuza kubashikiriza ngaha rero mu gihugu cacu Burundi mu komine ya Cibitoke muri Rantunga mu ntara ya Cibitoke ikomine Rugombo ari umunyarwanda azwi ku izina rya Justin Ntwari yaraye ahagaritswe ari mu kasho k'igipolisi ngaho muri iyo komine ya Rugombo aho bivugwa ko rero uyu mugabo Justin Ntwari w'umunyarwanda yarasanzwe aba ngaha mu gihugu c'u Burundi uyu mugabo Justin Ntwari akaba yubakanye n'umurundikazi yarasanzwe akora akazi k'ubudandaza mu isoko nkuru ya Rugombo ariko ngo bamwe bakavuga ko ngo icatumye igipolisi kimutwara ngo nuko ngo yoba afitaniye amatati n'abenegihugu
bari ngaho bakorana n'abadandaji bakorana ngo ngaho muri iyo soko ya Rugombo. Ariko abahinga basesanguzi basesangura ivy'iryo hagarikwa aravuga ko imvo zatumye ahagarikwa ari uko ngo yoba ari umunyarwanda, ngo kuko uwo bavuga bafitaniye amatati muri iyo soko yari afitanye n'abandi badandazi, ariko abo badandaji bo ntago bariko barahagarikwa, hahagaritswe uwo wenyine Justin Ntwari. Ivyo ngo bikaba bibona ko ari muri rwa ruhigi rwo gufata no guhiga umunyarwanda wese abarizwa ngaha ku butaka bw'u Burundi. Bakavuga ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arihenda cane ko noho yofata abanyarwanda bose akabapfunga, mbere kandi akaba yiyumvira ko agomba kugaba igitero ngaho mu gihugu c'u Rwanda, ngo biraboneka ko igisirikare c'u Burundi kitazoshobora igisirikare c'u Rwanda. U Rwanda rurafise igisoda gikomakomeye cane gifise ibigwanisho vy'ubuhinga bwa none, ngo barafise abahinga mu kugwanya ivyihebe vya Al-Shababu. Murazi ukungene abanyarwanda bagiye mu gihugu ca Mozambique kugwanyayo ivyihebe vya Islamic State vyari vyarafashe imiji mbere n'abenegihugu b'ubugwate nka Musimbo da Praia n'ahandi muri ico gihugu ca Mozambique. Murazi ukungene u Rwanda, igisirikare c'u Rwanda catabaye abarundi ngaho muri Centrafrica, aho abarundi nabo bari bararungitswe kugarukana amahoro, ariko inyeshamba zikabagaba ko igitero. Ico gihe abanyarwanda nibo baciye bivuna uwo mwasi wari wateye igisirikare c'u Burundi, baca batabara iyo batayo yariko irakorera ngaho muri iyi Centrafrica, batayo y'abarundi. Murazi rero ko ivyo vyose ni ibimenyetso vy'uko ivyo vyose rero ni ivyerekana ko igisirikari c'u Burundi kiri hasi cane y'igisirikari c'u Rwanda. U Rwanda nirwo rufise igisoda gikomakomeye ngaha muri kano karere, ntibarutumwako barakora ibikorwa vyaciye binanirana irya nino ahandi mu karere no muri Afrika nzima. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo agomba guheba ivyo kubandanya yiyumvira ko agomba kuzotera u Rwanda, kandi ko u Rwanda bo bari abansi b'u Burundi. Mbere abanyarwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi imihingo yose akaba yabandanyije abahigisha uruhindu. Indi nkuru nuko muri komine Rumonge n'intara ya Rumonge abarimu bigisha basanzwe bakora umurimo wo kwigisha, ariko harakogwa rusansoma. Iyo rusansoma rero iriko iragenda ikogwa ngaho muri iyo komine ya Rumonge, bakaba bariko barabaza abarimu niba bayoboka umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD-FDD. Baravuga ko ibiriko biragenda biba ari akamaramaza, ngo n'utayoboka uwo mugambwe wa CNDD-FDD ari guca yishura ko awuyoboka, ngo kuko ntago bazi ico iyo rusansoma iriko irakogwa izomara canke bazoja kuyimarisha. Baravuga ko ngo bari kuza bakababaza ubwoko bwabo, bakababaza niveau d'étude yabo, bakabaza niba bayoboka umugambwe wa CNDD-FDD n'ibindi. Ngo kubera ubwoba bafise rero bakaca bemanga ko bayoboka uyu mugambwe wa CNDD-FDD kugira ngo batazohava bakugwa mu kazi kabo bakabura umugati bahora baca, nk'uko bivugwa n'abo barimu bo muri iyo komine ya Rumonge n'intara ya Rumonge. Amakuru yacu y'aka kanya reka tuyasoreze ngaha, ariko mubandanye mudukurikira umwanya ku mwanya dushirako amakuru tuba twatohoje, amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.